nanjye amatora aho yansize ni habi cyane n'ubu ndacyari amadeni ariko hari igihe ukaca usanga mu mufuko amahera mfise nanjye ndabye abantu mu maso amahera biteze nza gusohora atari umuntu yari umutima amenyo usanga amahera nyine inzu yatanze kugira ngo izina honorable use naryo ego kabisa. Hanyuma ikindi nacyo gusa urabona ko tangiye mu namashinga amateka kandi twabyifuza murakoze cyane ku ijambo. Nitwa Nzeyimana Toma, benshi banzi nka Mukombozi. Nyancyubahiro mbenda bashimira cyane bivanye n'ukuntu jya mbe ninjira mu matora, ariko icyo nasaba Imana navuga ko Mana uzomfasha amatora ndimo nk'umukozi w'Imana, none ntafise urusengero ariko sinshaka amaraso aseseka nkurikira inyuma, kandi byarabaye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma icyo nashatse icyatumye mpaguruka ni kubashimira na seni irimwo n'abarundi bose banse kuba impene ko nizo zatora umwungere, ariko bariyemeje bajya mu matora baradutora. Hanyuma ikindi nacyo ndanakeze umugambwe CNDD-FDD kuba waratsinze ni byiza kandi Imana ibayizagire cyane, ariko icyanyuma nacyo ni ikeze nanjye kandi ndabasaba mu nkomera amashyi narushije ipona. Ego kuba narushije umugambwe uruta independence imyaka iprona narushije na fraude buruta demokrasi imyaka, nanjye ndakomeye mumbona muri izi nkomezi mfise, ariko ari ibyago nkunda guhura nabyo. Si tugusigurira abanyagihugu yuko nadubuye narabaye wa kabiri, ni ikintu kigoye cyane kuko abanyagihugu bose baguma bambona ko ndi honorable. Waratsinze wewe vuga we nabaye wa kabiri ariko sinatsinze, reka wa kabiri yadubuye, ntabwo tisaje mbaye wa mbere nadubuye ariko navuga ko ari igihe kubera ko twishuri iyo umuntu abaye wa mbere uwa kabiri naho batamuhamakaye nk'ubundi, ari igihe bamuha basi na gome fumufuta hanyuma ikindi nacyo ni izina honorable. Ari umushinga nawe ngaha yavuze ko tukunda kwiha iryo zina kubera gusaba umwendepanda yitoje honorable, yacashaka iryo zina rimube ko aheze iminsi ibiri nashize kuri Facebook muvuga neza ko izina honorable riko irandemera cyane, saba abanyagihugu ko bori nkura ko kubera ko ni izina arahana nagiye muri fete y'umugenzi nshitse umwanya w'amakado bashitse kuri table yanjye, uza wumva ngo sasa hageze kado ya honorable, ngo nimwatse amatelefone n'amakamera honorable agira tange kado aho nyene natega kandi twabyifuza. Icyo nosaba mu ngaruka nabonye mu kwiyamamaza situ nkatwe turaba independent, kenshi hari ijambo rikorwa sinzi abaritoye, ariko kweri nanifuza nimba bishoboka turihindure cyanke turebe uko nyene nimba ruko bikwiye. Hari ijambo dukoresha ngo utavuga rumwe na leta. Iri jambo ari umunyagihugu afise ubushobozi bwo kwiyumvira buto, hari akantu kurwanko bimushira mu mengo leta ivuze ko tuza kubaka amabarabara genshi avuga tuyabomore, hari abantu bacayifata yuko uri umwansi wa leta, hariho abanyagihugu bacayifata uko n'ubwa nyuma hariho umunyagihugu byashitse baramukubita ngo kubera ko yatoye Mukombozi, ariko reka nshime cyane nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, kuko nari yumviriye uyu muntu kuba wamukubise yamukuye ahari aramutwara no kuri hafi ku gipolisi nyene, atangwa no kumukubitira hajya avuga uti umugabo ko afise ubushobozi bunini cyane. Reka ngerageze sinzi ukuntu ubwenge bwaje muguteka fume nandikira message n'icyubahiro, naho sinzi ko aza gusoma kubera afise inshingano nyinshi, ariko ndashima Imana
yashoboye gusoma rya n'irya mbere nyinshi barasoma message yanje ariko Imana yabishatse hanyuma icyakurikiye nuko bajya abantu bahanywe neza cyane mukomera amashi cyane nyinshi bahiro kuko cyari ikintu gikomeye cyane kubera ko cyatumye n'ujya musore ahari avuga yuko kumbe amahitamo s'ugwanko kuko n'ikintu nakunda kubwira abarundi yuko amahitamo s'ugwanko kuko nigiye papa yahitamo mama suko yanka nyoko wawe ya suko ntagwanko gwari ntagwanko gwari rurimwo ariko ndashima kandi kuba ubu abantu benshi batanguye gutahura kubera ko kankizo zashika kanini ariko urabona ko ari duka duto kandi iyo dushitse barahanwa Imana ibahezagire cyane ariko kandi sinorangiza navuze ibyekeye ibice 40 kwijana shinga naye ngaye yavuze yuko boshira kuri 50 none mutama ko 40 zo nyezi turemereye none ushaka wongere ko uburemerezi je nibaza yuko uko biri kose kiranga umugabo ni solution sasa eske bashizeho 50 ni solution uzobuzanye cyangwa uzobongeje ikibazo kuri twebwe je nibaza yuko nk'umuntu natwe turaba independence uko kuba independence uko ngo tuba tudafise ivyumviro tuba tubifise nkanje hoho no kuja muri politique n'ivyari vyiwanje oya ni kubera ko nasanze mu gihugu cyacu nibagena ubuserukiro rwaruka mu namashinga amateka nje mvuga ko none ko atayindi nzira ari guca mu myamamazo reka nceyo ariko yaba hari yindi nzira nari guca muri iyo nzira kubera ko gutangura twe turabaririmbyi gende muririmbyi twamenye yuko kotesheje bafle ushobora no kugenda kuzikota ku ideni uzi yuko muri konse uza kwinjiza ucuriha ariko amatora murakoze cyane kameze n'icubahiro mukuru w'igihugu jewe nitwa Nibizi Kefa nkaba ndongoye umugambwe Kodebu ariko usinza kuvugira Kodebu kuko Kodebu ntitavye matora za kuvugira unani Burundi bwa bose kuko ururongoye yakitswe n'amagara ntivyakunze kwashika ngaha ubwa mbere nagwangaruke kuzerekeye ingene amatora yagenze hariho amahinyu menshi abantu bavuze sindagaruka ko kuko twaramaze kwandika ikete twandikira abijejwe turi kumwe n'abandi twibaza yuko ryashitse muzodufashe mudutunganirize nkuko twari twavyanditse sinogaruka kwidonido ariko notanga uburore bukeya kuvyerekeye iyirukanwa rya mandatere jewe nari mu mandatere national urunani Burundi bwa bose muri Burunga ndajayo ndagenda kuri centre de vote imwe bita école de référence iri mu Giswahili imakamba utwara centre de vote aranyankira ko ninjira azana urutonde ati je mfise urutonde ruri kwa mandatere w'umugambwe CNDD-FDD n'abandi bakeya bampaye utari muri abo ntujamo ndamwereka accreditation yatanzwe n'umukuru wa seni aranka ntora telefone utwara sesi utwara sesi arahashika aramwinginga atereka umuntu yinjire aramwankira ateka tubaze muri sepi bateka tubaze muri seni ndarindira utwara sesi arava arampropose ati basi ko kuyisantere vyanse vaho ugende kuzindi nge barakwakira utwara sesi vyakunaniye kunyinjiza afise accreditation wayibonye ico gihe na telefonye muri seni utwara seni ntiyashoboye kubona telefone yafise vyinshi ndatelefona ujeje communication irahanyitavye umu agent de sécurité wiwe ambwira ati subira ubaze hasi muga banyirukanye vyaranse ko ninjira mfise accreditation y'utwara seni au niveau national ako nakaragara kubabwira nibuka nko muri zone Mutambara ku mutuba Mutambara muri Rumonge birukanye amandatere bose babaza ngo maze mutubwire imyaka mumaze mu mugambwe umwe muyigize urunani jewe telefonye perezida wa sesi vyatwaye nk'amasaha nk'atatu perezida wa sesi ntiyaje haje haza umukuru w'umugambwe
umwe uri ku butegetsi ndavuge muri komine Rumonge niwe yaje kwinjiza abamandateri. Urumva yuko ivyo bintu vyari biteye ubwoba. Hanyuma je ndafise urorero bw'amabiro de vote noshobora kubereka uyu muntu naka yatoreye abantu barenga 100 nabo bantu ndashaka kuduma kutuki ni naka na naka na naka na naka. Ndazi uwundi ivyo twabyize no muri observation yatoreye abantu 23 hoho hariho n'abaobservateur bo mu kintu bita BR baranavyanditse ko umuntu atoreye abantu 23. Nagwa kuvuga yuko rero ivyo sino bigaruka ko kuko amatora yaraheze seni yaratangaje ivyavuzwe na sentare yabishikiriza ariko nyene icubahiro muri babandi babatura amarira y'ubutungane bukora nabi nayiwacu barayashiramwo ko kuri constitutionnel yakoze nabi kuko ikora neza ntiri kudusaba ngo dutange ama F2 barirukanye amandatere bacu ikadusanga dutange ama F2 batayatanze. Jewe ndafise ahantu nari muri bureau de vote nkazuri ninjiyemwo baraharura ndabwira nti mwebwe daboro abamabra bureau de vote ntimufise uburenganzira bwo guharura amateka avuga yuko vous trouvez les scrutateurs parmi abantu batoreye ngaho. Ivyo baranse kuvyumva ndababwira nti basi ko muri ko muraharura ze muratwereka ko amaji muri ko muraharura ariyo dans un bureau de vote ils ont refusé karma mu yindi baranyerikijwe rimwe rivuga umugambi ku butegetsi basomane banyegeje banyerekigira gatanu rivuga ari ku butegetsi ntibasubiye ncari bati ayane batanyeretse yavuga iki. Muri rusangi rero vyisino bitebako twaramaze kwandika twibaza yuko muzodutunganiriza. Hanyuma ico ndagwa gusaba burana twebwe abanyepolitike n'abandi hajya umutamakazi ahishije ntabura buzukuru dushobora kubasaba gose tukebwira no kwabwiza ukuri twebwe tugadusabe mudufashe iyi nama ntiba ariyo ya nyuma ikorotira ibi bintu nivyo amatora yaraheze inzego ziriho tizosubirwamwo turabizi hasigaye kumenya mbega izo nzego ziri legitime kwa ziri legale est-ce que ziri legitime hano hari point d'interrogation mugabo mwodufasha hakaba amatohoza yimbitse pari equipe netre igashaka kuri tele ikatubeshuza cyayiga confirma kugira ngo nyine icubahiro mushobe gufata ingingo nziza ku matora azokurikira. Tugasaba yuko iyo ankete ya Mutsiba hoca abandanya ibiganiro kugira ngo twumvikane no kuri ingene amatora azokurikira atosura kuba nkaya. Twebwe ndasubiyemwo ntidusaba ibiganiro ngo vy'ibiti ngo muzotwibuke oya n'ubu dufise umutekano mwatwibutse hamwe igitoro coboneka mwatwibutse ifaranga ryacu ridugije igiciro mwatwibutse twe dukeneye gusa ko ibiganiro bitegura amatora meza azokurikira kuko ubunenge bwabaye ubu. Je amatora nabonye neza nkuze na 2005 2023 rengiri mu ishuri ndabona ya 2010 2015 na 2020 ibinenge nabonye ubu ntaho nabwigenda bibona. Jewe ndanabibonye mbere nace nibaza nti mbega ya mico myiza ya integrite utwara foriko rufira ariko aravuga ubwo abantu wundi bacafise imico runtu uravye ingene abantu bakora ibintu bene n'abantu menga barisoneye. Hanyuma twagira dusabe kandi nukuri murabona intu z'amatora bira bingo beaucoup d'émotion beaucoup de sentiment abantu bapfunzwe bagirizwa amakosa je n'amatora. Jewe ndabizi wari kugira amatohoza neza mu bureau de vote abayarimwe hari gusigara baki badafunzwe bajya abantu barongoye mu bureau de vote uravye amakosa bakoze muga kubera yuko bafise statut d'OPJ baca bapfunga abantu bari kuragira de réclamation biranashoboka nitwona hakana ko abamwe umwe canke uwundi yagize excès d'osere. Tubasabe rero nyine icubahiro nk'umuvyeyi nukuri mufashe abantu bapfunzwe mu gihe c'amatora yaba bo bihenze ko n'abagize effet d'osere mabe yuko mwoborohereza bakarekugwa bakidegemvye kugira tubandanye twese tumerewe neza. Mu kurangiza je singomba guteba hariho president wa Seni yadupropose yuko boduha ama FD ajya ama FD ntaciye dufasha kuko baharuye birukanye no mandatere baharura batatwereka ukuri dutangura nko muri Nyanza Lake ndanka karore nko muri zone nko muri commune ya Nyanza makaroro kamwe aba mandatere bose
biyindi migambwe barabirukanye babemera hafi saa sita uwo FDO yisoma ngo yikoze iki mu bintu vyagenze uko. Hanyuma ikindi numvise avuga yuko ariho abantu bamwe bahawe amafaranga n'abapartenere bavuye hanze. Mu bisanzwe ico ni icaha gihanwa kuko itegeko rigenga imigambwe rirabuza yuko hagira umuntu aronka de financement extérieur. Nibaza yuko rero nimba mubazi murabandika neza mwashikiza inzego zibijejwe ntazo haba ibintu byo gufatira mu kivunga ngo ni naka cyane naka mukabitomora neza byo bavyiza. Hanyuma umunyamabanga mukuru mugambwe uri ku butegetsi yaduhaye inkebuzo kandi ntayemeye yuko ari gushika kuri tele tukashaka ku mazone no ku mitumba. Mugabo dusabe yuko inzego zizoja zotworohereza tugiye kuyikorerako. Hari nakandi yavuze ati hari abantu batuka ugwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi. Je narumvirije muri kampanye burya woza razana ivyavuze muri kampanye havuzwe vyinshi. Rero dufata igihe ca kampanye dufate ko carenganye ubu tuje muri bishasha kuko nta mugambi n'umutagira ugwaruka. Nibisanzwe ko umuntu wese agira ugwaruka akagwita izina mugabo dufashanye twese ugwaruka rwacu zo turaruha intumbero ku buryo atabarengera abandi kandi twonashima yuko kuva muri 2021 nk'ugwaruka rwa muri kubutegetsi baruvuga ko vyinshi hari vyinshi vyahindutse neza kuva muri 2020 hari vyinshi vyahindutse neza twifuza ko vyobandanya uko tugashishikara tubana neza. Hanyuma akunda gwandangiritse ko jewe hari imvugo yahaswe kunca umutima numvise ko abantu bifuza ko tugira umugambi umwe. Ubwa mbere natanga kuvyumva na munyamabanga mukuru umugambi ku butegetsi kandi wewe je namwumvise ko naje yaba no bishoboye ko de buyo twari yonyene naje navyifuza nuko binaniye gusa no kuko vyiyumvira uko nk'umuntu atorongoye umugambi ku butegetsi ni ibintu vyumvikana bakeneye insinzi 100% naje ngiye kwigisha nabyo ntawe uzodukoreramwo tuzotsindiza 100% ntawe ndazojamwo. Mugabo nyarishobora mu kwigihugu namwe mubisubiyemwo jewe mutima watse gusimba ati none umugambi umwe ko ujya muvyeyi wacu dutunganiriza twese akaba yumva ko umugambi umwe ubwejo niba uca bafata ingingo zukunaniza indi migambwe gukora aho nari nifuza yuko muduhumuriza ko ejo tuzobona haje ingingo ziza kunaniza iyindi migambwe gukora. Ubundi bwo ko umugambi umwe uronka amajwi menshi yose uyarose mu muco ntaco nuko gusaba tunenge ariko muze mudufashe ntihave hazi iciyumviro cyo kwimvira yukumenga ko nariko ndasoma ingene iprona yabaye imwe vyatanguye uko batanga kuvuga ngo umugambwe iprona ni wo wonyene ufise ivyimviro vyiza abarundi bose bahurumbiye ngo nta wundi muntu numwe afise ivyimviro vyosumba iprona. Haca haza ico bita monopartisme de fait mu nyuma hakurikiye monopartisme de droit umwami Charles arafuta imigambwe yose. Rero murabe ntitove tuja muri iyo erreur kuko ivyakurikiye vy'umugambwe mwarabibonye burya rememe cause produire rememe effet. Murabe ntituzokorokere mu makosa twe twakorokeye mwico gihe murakoze nyekwa mu kwigihugu. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Ubwa mbere nagire mvuge nishimira Imana Jamari kabandongo ishiramwe ntabariza rirabye agateka k'abanyororo n'imiryango yabo. Icambere nagire mvuge amatora ya 2005 ntayo nabonye nari nkiri aharaho mugabo 2010 2015 2020 narayakurikiranye nagire abarundi jewe ndi umuntu cera ndakivuga ko cera icirabura ndavuga ko cirabura nta matora nabonye meza nkaya yarayabaye ya 2025 ati vyemezo ufise nibihe murazi neza twe duharanira agateka kazi na muntu abanyamigambwe iyo bariko baravuga hariho imvugo wumva zidahumuriza mugabo aya matora y'ubu munazi ikintu cyakunda guhahamura abantu zari imbonera kure narabonye ntabo zaturubitse kuko twebwe iyo turiko turavuga ibyo twabonye tubivugisha ukuri hanyuma n'abariko bariyamamaza ntabo twabonye baterana inkokora mugabo rero kidutangaza twebwe
nyimba ari ingwara turwaye abarundi nyene cyubahiro muraronderera batunywe mugabo banje gusengerwa turabe kwiza ingwara turwaye abarundi zo kwama misi yose twicurana ngo naka yanyibye yakwibye iki duhindure Ntibantuga niwe yamavuga ati abarundi twese turakwiye kumenya yuko atatuzoshirana twese iki gihugu tuzogisangira ibyacu byose ucura byuhira se barundi urerekana neza kuje gutwara kuva igihe wiyamamariza kwemewe mirabene gihugu kurongorera Burundi jewe ndakurikirana